Amazina yanje nitwa Chris Ndikumana ngaba ndi umukinyi wa Musongati FC Football Club. Kariyere yanje y'umupira je natanguriye mu mugwi wa abawigeze niyo natanguriyemo yahora muri Nyanzaraki. Abawigeze mbo cemvayo ndagenda mu mugwi wa Magara Star niyo club yanje d'origine, ama mvuye muri Magara cengena muri Rumonge City ama baciye bandekrita muri Musongati. Imigwi nagenda camo igatuma nindura indimi ni mugwi wa Musongati muri Kongo. Aga narakinyeyo, nakinye mu mugwi wanje wa Kabungulu FC. Kabungulu FC niwo mugwi wanformye, niwo mugwi watumye jewe mba Chris. Nabaye Chris ni kubera umugwi wa Kabungulu. Niwo mugwi wanje kabisa natanguriye mu mupira. Umugwi wa Musongati evolution iriyo, niyo mpamvu nahisemo gusubira kandi mu mugwi wa Musongati. Kubera Musongati ndayikunda cyane kandi niyo yatumye nshika nga abantu baramenye ni kubera Musongati. Niyo mpamvu ndayikunda kandi ndinga mbona ko ari akantu nyene goshobora kwinduka muri kariyere yanje. Indoto zanje nifuza gukina football professionnel. Nifuza nyene gukina kubera sinifuza gusigara ngaho muri Musongati, gusa ireve yanje ni gusohoka kuja hanze y'igihugu. Uwo mwaka ni umwaka wanje kandi ni umwaka mfise objectif, kandi ndabizi ko n'umugwi ndimo ndazi ko noshobora gushika ahantu. Chris Ndikumana jewe mvukana mama na papa baratuvyaye 10, mugabo 9 barafuye nasigaye je nyene, na papa yarafuye nsigaranye mama gusa. Kirese football ibyo ngunda famille yanje. Cyakabiri ngunda nyene le divertissement utuntu nyene kuja ahantu ngo kuruhuka basi gutakaza umwanya ivyo nyene.